Makrena akunda gufungura iki? Ndakunda gufungura ibiharage. Yo, ibiharage. Go- Natubwire neza. Agira dusigurire ikintu cabaye kujya munsi. Gusa rero ka video twabonye ntitwabonye uwo mugiye kubakana byagenze gute ari hehe? Bon, uwo tugiye kubakana ntiyashoboye kuboneka kubera impamvu z'akazi, bon, z'ibindi byashoboye kumufatira gusumba kubera ko atari hafi, byaragoranye gato mugabo yarashoboye kuba yotuma. Ya, aho ndumva ni sawa. So, nizere ko invitation genda ndayitahanye. Ego, invitation y'ibindi bikurikira nibaza ko muzoshobora kuyihabwa. Ya, hari abakunzi Bazohishikira. hari abakunzi bayo bifuza kuvuga ati twebwe turashaka kubona mariage. Apana iryararijo kuko iryari yo muri filme. Birashoboka canke nivyokunda. Nibaza ko bizogorana gato mugabo ku mukunzi naho wobura uri kure, mukunzi araza kuko nta atagendwa, urumva uburyo bwo kwideplace buhari kandi ntabavuga ngo kure ni munda, urumva mukunzi ntiyigera bakure aho yogenda hose gukorera igikorwa, aho yogenda hose gukorera ikintu ciza uramusangaho. Ya, mwavyumvise bakunzi umukinyi wa Marelesi Marlene. So, ushobora kuzoja muri mariage yiwe aragutumiye. Bandanye ukurikirana Homewood TV tuzobamenyesha umunsi wa mariage. Ya, naha nyene kuri Homewood TV no mugiye kuza muraronka amakuru y'abakinyi ba Marelesi. So, Marlene, twashaka tubabaze, Marlene akunda iki? Bon, byovana n'ico wumbajije ngo nkunda ko, bon, kategori y'ikintu wombwira ngo nkunda kuko umuntu usanga akunda ibintu byinshi, sinzi ko ari byo gufungura, sinzi ko ari aho sokera, sinzi ko ari bisanzwe ndimwo muri passion yanje, sinzi nta nakimwe nomenya ngaho umbajije uko. So, jendi nije imbere reka duhere kujya. Je shira kujya imbere bakunze ba Homewood TV. So, Marlene akunda gufungura iki? Ndakunda gufungura ibiharage. Yo, ibiharage. Ndakunda ibiharage. Okay, Marlene akunda gusohokera hehe? Mon endroit préféré ni plage. Ndakunda plage cyane. Ya, natwimana yaraduhaye ibujumbura turaronka plage nyinshi cyane n'umuyoro nushaka kuronkana urabura nahuja. So, Marlene akunda kwambara iki? Nkunda kwambara amapantaro. Le préféré ni rose. Ya, n'uyu busi niyo yambaye, urabura n'ibintu by'amateka cyane. So, nibihe bintu ukunda gukora ku mushatsi wawe? Ndakunda imishatsi ya naturel, atari yo byanse nyine nkabona ko yangoye cyane, kubera ko ibigumye cyane, mugabo je préfère kuba notunga naturel une fois nkashiramo igisuko. Ya, Marlene, we ari kuri kuratubesha cyangwa uri kurakina filme utubwiye naturel. Me tubona ibindi bintu mu mutwe. So, why? Harimwo naturel gusa ndayisuka kugira ngo igume imeze neza. Ya, mwavyumvise rero bakunzi ba Homewood TV. So, twarababonye muri filme Indoto. Ni filme iheruka gusohoka vuba. Bijya bintu twabonye ibintu muza nk'imizimu, muza bijya bintu nibiki. Je filme yakorewe ngaha cyane. Ni filme yakorewe ngaha, nibaza ko irimwo ubuhinga bwinshi mutari mumenyereye. Benshi baguma bibaza ko twaba twaragiye kuyikinira na Nigeria, ariko twayikiniye ngaha nyene bikorwa n'abarundi bacu, aba producteur bo ngaha nyene iwacu. Murumva ko turiko turatera intambwe. So, abarundi barashoboye, wavyanka wavyemera abarundi barashoboye bagenzi. Turashoboye, ntazogera umuntu asaka kutugaya, turashoboye dushaka gukinira resi nkijya aye. Muzoyibona utarayibona ashaka kuja kuri Homewood TV nahone urayisanga ku episode zose ko zakabaye. So, Marlene, reka twagituwariza ubwenge gato. Ndakubaza akabazo gato. So,
n'abagenzi bari mu modoka n'abakongomani bakora business. Abakongomani bafashe imodoka bavuye ngaha bagiye i Bukavu. Harimo n'abagenzi b'abarundi basanzwe bakina business, bagiye gukora business muri Kongo. Imodoka igeze ku mupaka w'u Burundi na Kongo igize isanganya. So abo bantu boshingurwa hehe? Hari cyo ngomba mbaze gatowe. Boba bageze ku mupaka muga bakiri ku mupaka w'u Burundi canke baba bamaze kujabuka bari ku mupaka wa Kongo? Bari ku mupaka hagati na hagati. Nibaza ko umuntu yoca bashingura ngaho nyine. Yo bashingura gute kandi batafuye? Kuko bagize accident gusa. Okay. Uci bavakiwa ukabajana kwa muganga. Nari nabajije ati uwo bashingura kandi navuze ko bagize accident. So wavuze ko bashingura aho nyene. Wo shingura abantu batapfuye? Oya. Urumva cyo ituma nayo naciye ndikosora nkavuga ati woca bajana kwa muganga. So reka tubandanye karagaciyemwo. Marlene, wifuza kugera hehe muri filme? Nipfuza kugera kure. Nipfuza ko ibikorwa byacu byogera kure bitoguma biherera ngaha mu Burundi. Ndipfuza ko haba abantu bashobora kuza kudusolicita bavuga ngo nkeneye gukinana n'umukinyi naka bavuye mu bindi bihugu. Nifuza ko iki gikorwa coba nyene ca gikorwa mvuga ngo kirampemba uburyo ubu nkagifata nk'akazi konyene, mbese ntagire n'ikindi kintu nshobora kuba nofatanya, ariko nkabona ko ari cyo kintu nze n'umuryango wanje. Ya ndumva ni sawa. So ikindi kibazo maze imisi mbona ikintu bitwa Hollywood Burundi actors. So ndamenyereye Hollywood, Bollywood, sinzi naco ico kintu caje gute gisigura iki? Twagikoze kugira ngo dushobore kuza turamenyekanisha ibikorwa byacu, kugira ngo natwe tube update igihe cyose bagume babona inkuru zacu, bagume babona ibikorwa turimo, kuko hari gusanga bigoro gasanga haheze ngira ngo n'amezi umukinya adatumiwe ku radio, umukinya adatumiwe kuri televiziyo, ariko dufise ico kimenyesha makuru cacu kishobora kuza kiramenyekanisha ku munsi igikorwa turimo abanwanyi bacu, bigatuma babona ibikorwa byacu. Ego. So ndumva ni sawa ibintu n'ubuki n'amata n'ubuki. So uvuze ikintu cy'abajournaliste candibuka nikiki wabwira abajournaliste kuko umenga mu Burundi abakinyi b'amareresi umenga ntibazwi. Tumva bagikora ibiganiro by'umuziki bagatumira abastare bo muziki. Merero nta musi nigaka ushaka gusanga batumiye umukinyi w'amareresi canke habaye conference de presse ugasanga baje bose, ariko imiziki baravyita basana. Nigiki wabwira abajournaliste canke abarongo ya maradio? Bon, ico no saba abajournaliste nuko bo kwitaho ibikorwa byacu, kuko bajya nibo babikundisha abandi. Abantu ba mbere bashobora gukundisha igikorwa c'umuntu abanyagihugu n'abajournaliste. Urumva nico numva ko cokorwa gusumba bakabahamagara mu biganiro byabo. Dufise aha mu Burundi hari ama club menshi cyane, mugabo ucusanga ntazwi, ntari karatumigwa ku mahajya ku mateleviziyo, nta bikorwa byabo biriko biraja habona. Nico gituma mvuga ngo badufate mu mugongo, kuko nibo ba mbere bashobora kudusponsoriza ikintu kinini, bamenyekanisha ibikorwa byacu, babatume ku mateleviziyo, ku mahajyo, bavuge ibikorwa baba barimo, ayo ma club tuyamenye, tumenye ibikorwa nabo bariko barakora. Nibaza ko bishobora gufasha muri industry ya film y'amareresi. Ego. So iyo usanzwe uri muri iki gikorwa wowe ukurikirana filme zindi z'abarundi, ni ya filme y'abarundi atari mu mugwi wanyu, filme umaze kubona canke wakunze? Sorry gato, hari kuri ico kintu c'abajournaliste, hari umujournaliste ngo mashimira cane, novuga ko yagiye adufasha cane gose. We ico gikorwa yaragitanguje, saba nabandi ko bogerageza nabo bakamurabira kakarorero, bakiga kuba bokunda ikintu c'amareresi ngaha, bakadufata mu mugongo. Ubashimira umujournaliste yitwa Lenine Manariyo akorera kuri Rema TV. Vraiment aritanga
yaradufashije n'ubu aho novuga biriko biraga arafisemo uruhara runini cyane ego hama warumbajije ngo amareresi y'ahandi hantu nkunda maze gukurikirana ndakunda amafilme romantique kandi y'amasezo urumva uca wumva ko ndaba novela cyane ndayakunda kuko harimo aba-actrice bashaka kwigira ko utuntu tumwe nkaraba nkavuga ati iyo ndiko ndayiraba nanje haragera ahantu nkavuga wow ndakeneye kuba nokina nk'urya mukinyi vraiment kuko mbona yuko arabishoboye kera nararaba filme kasanga nk'umu-actrice ndamwase kubera igihe ariko arakina ariko ubu iyo ndiko ndayiraba ndavuga ati wa ubu narabishoboye le fait yo kumwanka mbona ariko arakina no kuvuga ko ijya hore arayimerita arashoboye urumva rero narakunze filme yitwa Les Trois Visages d'Anna ndakunda Amour à Manhattan ni filme nakunze cyane n'aba-actrice bazo ndabakunda gose ego ya wavuze filime zo hanze rero sinzi kuri umuzungu ego ni sawa ariko mu kirundi bavuga ngo inyoni iguruka yisunze igiti nawe urafise abo wisunga niyo mpamvu uzi gukina ndibaza ko bo n'abasumbye so tugaruke mu Burundi gato filime y'abarundi wowe warakunze canke wowe wararavye ni ahe narakunze filime y'umugore aho yitwa Ijisho Ririra bitwa Arkar nabona n'abakinnyi nkunda cyane kandi babyitwayemo neza ego so wavuze byinshi mu Burundi filime ukunda hanze niwe mukinyi akwinspira niwe mukinyi ufata nk'icitegererezo ubona ati jewe ndifuza ko shika aho yashitse canke nkanamusumbye wowe ngaha mu Burundi canke w'inyuma y'igihugu ariko duhere mu Burundi duce tugenda East Africa hama isi yose bon ndovuga ngaha mu Burundi biraza kungora ko ndi ngaha mu Burundi mbashaka kwigira kubari inyuma y'igihugu nkahajya amafilme ndiko ndakubwira kenshi twigira kuri ba bantu baba badusumbya experience baba bakina ya mafilme twita ngo amafilme professionnel kugira ngo natwe turabe ko twegera hahandi aha mu Burundi rero novuga ngo nta mukinyi nigira ko cane uretse ko hari habo nanje mbona nkashima ingene aba yavyitwayemo nkabona ngo uriya muntu yashoboye iseni nini nanje shobora kuyikinuko mugabo vyinshi ndabibona muri ajya amafilme yandi nkabona nimba bishitse ari ruku nimba bishitse yatwe kuca yifatuko ariko arakina ni kenshi nivyo ndabirako ndakunda umukinyi yitwa Angelique Boya akina neza n'umu-actrice akina neza cyane donc araviva cakintu ukabona ati ego vraiment urumva ndaraba amafilme yiwe menshi aho ni kwisi yose so East Africa ndakunda abibazo mugabo reka ndakubwiye ndakunda abakinyi babiri ndakunda Wema Sepetu ngongera nkakunda hariho umukobwa akina mu Rwanda sinabibuka neza izina Rosine voilà arangyohera kuko nawe kenshi araviva icaba ariko arakina ndakunda umukinyi ashobora guparvena kurira ata bintu bamushizemo ukabona nyine ko yamarira yiwe ariko ava muri we hari ikintu uvuze cyo kurira duha tubona ukina urira hari unibaza ko hari nk'umuntu aciye inyuma akakujya ikintu muma urarira nyine by'ukuri mu gihe atacu wabaye ndarira ni nayo sene ushobora kumva ko utandenganyije ntegereza kuyishobora ku buryo bw'uko naho naja muri competition yahe ukampereza iyo role mbazi uko ntegereza gupasa kuko nikintu niyumvamwo cane nikintu mba numva kiriko kirava muri jewe ntariko ndabesha abantu so bakunzi ba Homewood TV arakaba nibagiye kubabwira sorry kuko twasanze akajwi k'umukinyi wacu Marlene katameze neza
muratubabarira nta kundi. So Marlene, nike kibazo utifuza ko aba journaliste bokubaza? Ico ikibazo mva wanka ko aba journaliste bakubaza? Bon, ikibazo mbarumva ko aba journaliste batombaza nukumbaza ko mfise abavyeyi bose, kuko hari aho nshika nkumva ko ndi blessé, bigatuma niyumvira vyinshi, mugabo bakimbajije naho nyene hari aho ndishura. Ego. Ya so ntaco reka tukubaze. Marlene, iwanyu muvuka muri abana bangahe, wowe ugira kangahe? Iwacu novuga ngo sinagiriwe ibakwe yo kuronka abo tuvukana, mugabo naragiriwe ibakwe yo kuronka inshuti n'abagenzi bambereye abavukanye kandi cane. Ego. Ya aho uri umwe nyene, nta wundi, nta muteyi wawe, nta mukuru wawe? Ya hatari sana. Abipfuza rero ko bari mutoyi wiwe mwihangane nta kundi. So Marlene, nike kibazo wumva wari kumbaza wibaze hama ucumenyesho? Ikibazo nari kukubaza urugero hiyishura. Nacho numva bwawe reka ndakigerageze. So reka tuje muri filme nyene tubaze ikibazo wumva ntari kukubaza cerekeye iterambere rya filme. Ikibazo tari kumbaza ni kuvuga ngo je kubwanje nokora iki gihambaye kugira ngo ireresi itere imbere. Mugabo wakimbajije kandi abayobije kucishura, kuko kiba kigoye kuvuga ngo niba kujya bokubaza ati mbega muri filme muhembwa gute, muhembwa ngahe, kiba kigoye kwishura. Mugabo iyo kibajijwe uba oblige kucishura. So niki wosaba abakunzi ba Homewood TV, abakunzi bakurikirana filme zacu, bakurikirana filme zawe? Bogira like, hama bakagira subscribe kuri page yacu. Page canke account? Channel yacu. Kuri channel yacu ni Homewood TV, wandika gajambo Homewood TV ucuronka ama lelesi ya Marlene ugatangura kuyaraba tacamira tangorane. So Marlene, reka dusubire gato mu tubazo kanaka. Tubazo niturahera, fise tubazo twishi. So tugira akambere kakunaniye. So ngirenda kubaza kabazo kamwe. So reka ndakubaze. So nabana babiri. Abo bana babiri bafise abavyeyi babiri. Umuvyeyi umwe ari mu bitaro, undi muvyeyi ari mu mpimba. Abo bana bagiye kuraba abo bavyeyi babo mu mpimba. Bageze mu nzira abapolisi babankiye ko barengana. So abo bana bokora iki kugira bashikira abo bavyeyi babo? Nawe yanyanze ikibazo. So nabana babiri. Bafise abavyeyi babiri, mama papa. Umuvyeyi umwe ari mu bitaro. Nuwuhe muvyeyi ari mu bitaro? Ni mama canke ni papa? Ni mama. Ni mama ari mu bitaro. Hama bagiye kuraba papa wabo mu mpimba. Abantu zenya abapolisi babankiye kurengana kuja kuraba papa wabo. Nikiye kintu umva bokora bigakunda bakabona umwe wese agashikira umuvyeyi wiwe? C'est compliqué. Mugabo je ko numva mugira bovuga ko bari baje guha ubutumwa papa wabo ko mama wabo yitavye Imana, bakaca babareka bakarengana. Oya, ibyo sivyo, abavyeyi barakomeye nta numwe yapfuye. Oya caraniye natunoshobora. So ico ni kibazo tuzobandanya tubaza abandi bakinyi b'amareresi, ndibaza ntihazobura bacishura. Bacishuje kugira ngo twumvise cyo kibazo iyo cakunaniye urahereza umuntu inyishu.
So ikina abo bana bokora bogwana bamaze kugwana umwe bakamujana mu mpimba kubera yagwanye uwundi bakamujana mu bitaro kubera yakomeretse kuko ugiye mu bitaro yocabonana na mama wiwe ugiye mu mpimba nawe yocabonana na papa wiwe so kandi kabazo ndababaza gatoya gusa ipantaro bayitwa gute mu Kirundi? Yes we ipantaro ni pantaro nyene. Oya pantaro ni Gifaransa. Mu Kirundi cibi pantaro rero ntumva ko ari pantaro mu Gifaransa hama ipantaro nayo mu Kirundi. Oya iyo bija hose irafise Kirundi cayi. Oya sintoka n'ukuri. So kuna kabazo tuzobandanya tubaza abakinyi b'amareresi muze muramenye Kirundi cyane Kirundi cyo kwisi so mwegera batama mubabaza uko bimeze. So Marlene akajambo kanyuma wovuga akajambo kagasunika rugi kuko ijambo rya nyuma ntiribaho ejo uzosubira uvuge akajambo kanyuma wovuga tukarangiza ikiganiro. Ijambo novuga nagomba shimire Home TV yoyo yatanguje iki kiganiro novuga ko hazoba akaryo keza mu minsi iri imbere ko kuza abanwanyi bacu bamenya ibikorwa turimwo nongera ndanabamenyesha ko hariho iyindi nyuma ya yireresi indoto hariho iyindi reresi iriko irategurwa n'umugwi wacu donc twicaye turacakora akazoba ari ireresi izoba yitwa umukobwa mwiza. Ni reresi mvuga ko izokwandika amateka kuko n'izindi zanditse amateka ariko yo izoza isumbiriza kuko uko dukoze igikorwa gishasha tuba twifuza ko kiza gisumbiriza ca kindi. Rero twagomba tumenyesha abantu wanyi bacu ko tuticaye babandanye gutegura uburyo na cane babandanye gukora mu mifuko arabashaka kuduterera arabashaka kudufasha haba mu matournage haba ku ma déplacement ku nzu ku byo gufungura ivyo byose ni ibintu umuntu ashobora guterera mu gihe yumvise ko dutanguye igikorwa. Donc turi muri ico twaratanguye tournage yayo nibaza ko nko muri juillet izo imaze kurangira izo imaze guhera kugira shooting yayo nico nongera nsaba abarundi bose iyo bava bakagera ko bo kwiga gukunda ibikorwa byacu ndetse bakabikundisha n'abandi bantu ya Marlene. So reka ndabashimire cyane Marlene canke Nina muri filme Khalijo mucamo mubona ndabashimiye cyane by'umwihariko kuri uyu mwanya mwamaye kuganira namwe. Murakoze cyane. Namwe murakoze. So bakunzi ba Home TV turabamenyesha yuko iki ni kiganiro kizoza kiraba amakuru y'abakinyi b'amareresi amakuru atandukanye abakinyi b'amareresi umuziki byose abanyatugenegene. So icyo usabwa gusa ni kugira subscribe ugacupyonda kuri notification ugacusiga comment y'umukinyi wifuza ko tuzobazanira tuzoja kubarondera tuzobaha amakuru yiwe ugacugira like. So ciao ciao.